aravuga ati bana sorry sana nanje nagize ibibazo sinashoboye kuza nabuze ukuntu ninjirana muri metro micro-onde nasema sabwe shaka ntware ngere nikoreye unatani birega micro-onde mu ndege nzi kujya hanye nivyo gena ndashusha nibiki yashaka kunuma micro-onde rasa akya Mungu Dieu me voit. Okay, itandukanye hendi zirino bagura kwa muco je navyo nzi ngira we niyo yari yaronse kuri make ngira sinzi canke ka qualité ndazi ka micro-onde kaga come from ndazi sinzi kaga diaspora ni micro-onde ngira itoga amazi yo muri Tanganyika sinzi bana sinzi gituma micro-onde chavana yo costume gucyanye ni murefu jarandutse uburebure sana sivyo nije ya mama ni mugufi papa ni muremure je nagiye hagati nagati kubera nase yuko abengwano hagati y'abavyeyi sivyo nibagire ngo wowe n'uwanje T'as ariko bon iranduta uri muremure ça faut que je peut-être que j'aille faire des découpes mais sinon bah merci j'aimerais tiye yitwara niyo nagiriyemo mariage na mama wawe urano kanyeje nakubwiye directement akina nakwambia directement bikanka urazi ngini bibabaza gukubita blague ntibatwenga abantu blague inaenda pa inarudia wenje unacheka wewe peke wewe unafuka unasema birababaza byataye umujama wanje aranshira iruhande agasanga muriza natwenga atakiro wakabona ni muri ziyinye ngaca nturika ngatwenga goti arasaze abayiki agaca yibuka ati peut-être une répétition OK ça donc hari gihe nyene t'as l'air d'un fou quand t'es en train de répéter tout seul et puis aussi la répétition des fois hari gihe ari ibintu biri sérieux acara hindukira acaranda nguroro mbaye police wowe uri bandi acagira guki nagufasha naciye nica naravyemeye yarahinduye n'uwa muntu ari urumva yaravuze ati birabaye ubu nyene jewe ndi police uri bandi uraharira SENGAZI TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana abiri biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye ariko nubwo bameze uko abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya karibu cyane mukore natwebwe ntimuzovyicuza Karibu muri Salon Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Bonjour, bon après-midi yambi kwa kunzi wanje kwa kunzi ba Salon Vibes kwa kunzi ibiganiro vyacu vyose kubafana banje bari muri Canada Dasiye kubavuga ruki Imana abafana banje bari mu bindi bihugu barabashavuga ngo ndavuga abantu bari muri Canada ni kubera ko abantu muri Canada baramvugisha bakambwira ko bankunda bagatuma abantu twahuye n'umuntu turi kumwe uyu munsi ari mukuza ndamurungikanya ibirato mwambare n'imipira muje mumurungikana intasho n'amadolari hanyuma abandi bari mu bindi bihugu naho nyene mukaronka umuntu w'umugenzi wanje aje bamumurungikana intasho rega zirakura ku mutima kandi ziraryoshe mikabiti ni fresh sana ati tutameje kumenya ubunyene ko ari birato nzotwara umuntu nzobishira vraiment ntavyo narinzi vraiment ariko ndabimenya ubunyene bo harabari ronkey unayona ma ville non t'es sérieuse genre je vais prendre ibirato nzotwara ibirato gusa bon nka bitanu gusa si byinshi kandi bitanu babiguza umuntu umwe ntugira babiguza abantu batanu nyene babiguza umuntu umwe nivyo umuntu umwe byose bitanu nta birato yarafise mu bisanzwe canke n'ibindi c'est quoi le plan yarafise ibirato à chaque fois bagize chance kumva umuntu avuye mu Burundi bacagura stock kora ni chance kumva umuntu Canada ni bari kakangu ça se copie vraiment je remercie le Seigneur ça va tout va bien moi je suis bien et nous tuvuga mu herurimo
Charge sinzi. Tuge miringara. Sinzi. Irive, bye bakate mon cher, bye bakate. Bye bakate. Mais tu sais quoi? Wari kuravuga ivyo bintu vyo gutwara boro, vyo kuzitwara we nibaza yuko ari bon. Biratu bitanu ça va, tu vois. Bitanu n'ibiki. Je me rappelle un jour je suis parti mu Birigi. Hari umujama twabana nka mutangaside yari yaragiye mu Birigi. Arambwira ati bo ebana ugira usubira i Burundi ntego. Ebana turaza kubona na premide hari boro shaka kugo. Untwarira ari so urakanu gatoye ntwarira ni nta kibazo. Yari mu Birigi ashaka kumuzana ashaka ndamuzanira nganye ne kuri famille nga two mu quartier moya na sema ni jama tuzinaye kuva kera petit problème c'est bon. Donc hanyuma araza hanyuma turiko turavugana sinzi ikintu niba yatwaye mu kazi ntiyashobora kuza jesha namwandikira ni bro je mu kanya ndagiye ku aeroport nakurindira ndakubura. Aravuga ati bana sorry sana nanje nagize ibibazo sinashoboye kuza nabuze ukuntu ninjirana muri metro micro-onde nasema sabwe shaka ngere nikoreye unatani virega micro-onde mu ndege nize kujyanye nije gena ndashusha nibiki yashaka kunuma micro-onde rasa akya Mungu Dieu me voit. Okay, itandukanye hendi zirino bagura kwa Muco je navyo nzingira we niyo yari yaronse kuri make ngira sinzi canke ka qualité ndazi ka micro-onde kaga come from ndazi sinzi kaga diaspora ni micro-onde ngira itoga amazi yo muri Tanganyika sinzi bana sinzi gituma micro-onde arambia micro-onde vraiment usa ma specialité zino zidafise never know kandi yari yababaye vyatari ngo sorry sana vraiment bana ngo ni nasina musumanya unabutsukuru ninjana micro-onde ngo ariko nacura prochaine fois uzoyintwarira. Sindasubira gushika uwo munsi sindasubira mu Birigi. Ni Michael Sengazi kubamuza umuzi nk'umukomedian kera hari video vixen ari umuntu javure urabigara birayibora ari umuntu washambisa gute yanahubwira nanje ntavyonzi biriya bintu king video mukobwa washambita queen video kwana kinye muri video bro none okay mazogira zibiri none sinyinshi je maze kugira imwe ahantu hose bagitanga demo ya big face uko dem nabaye mu video attends haja ni muri oya kareka higa jine nayo ifashe siri kutubwiza kuri pana kuba mwumva ibintu byose birenganye mu yaga mutemera kuriya kwa dramati ariko umunamuna na bora okay sunisame basi namwe niko mu business mu show biz lakini ari no king video abaho oya sibwo ariyo abahungu bakunda Vero urasikona ura n'abapeti bakumwibora bakabwira vero ago yine abanza gusubiza inyuma bya bintu byagenze gute acha ni kuambie sasa kwaje nibaza ko hari kera nibaza ko ariyo nakubonye ubwa mbere sambwa menye no kuri umukomedi sinabwa nakumenya kuri umukomedi maze kuja mu Rwanda mugabo rero tukiganira yabaye abahitse no mu Burundi turabona mu type agahungu kana nacha bavuga ngo kandi ngukunda kubesha abakobwa biki wapi en fait uriya mu teta n'umugenzi ni inshuti nyene twarahuye hariya mu Rwanda wera amaze kumura kuri stage urakina nkinaye tusaravuga ati je ndafise script mu mutwe ndiko niyumvira kandi hari indirimbo ngiye gusohora nziza cyane usaze nyikwereke sibyo usaze nyikumvishe naye ni nta kibazo bandagiye ndayumviriza numva ni fresh hanyuma shavuga ati sasa njye nshaka sibyo kare agahungu bavuga gakunda abakobwa kandi kabesha mu ndirimbo kabe kawewe bo ndavuga nti sinzi nimba yakunze ko ndi umukomediye w'umukinyi mwiza cyangwa yibaza yuko nyene ndi umubeshi mugabo ufite n'agasura keza kari kamacinga n'indirimbo tarasaza acha zako wepo nengira kajene je pense j'étais nangire no muri université je pense il y a des chances hanyuma chamwe yatuyikoresha turagenda turayishutinga icyo nyene kaba watinze bien nguru mu pro regarde le truc c'est que Mbanda bizira. C'est talent. C'est talent. Talent. Nkaho ufite talent nyene yo gukora kano kazi ku bantu bari baramukurikira mutarakora subscribe, musubscribing. Bagire vuba banyarutse. Bon, ni Michael Sengazi. Mu Burundi, aba mu Burundi akaba no mu Rwanda. Akora comédie. Mana yanje amaze imyaka
nyinshi ngati nashika muri 10 simigi irarenga 10 yeah zagiye imana hakiya shaje natanguye shaje mu mwuga ça fait umwaka ça fera 13 ans 13 ans oh my god natanguye muri non 14 ans umwaka non nanje je viens de réaliser j'ai commencé en 2010 14 ans ouais, j'ai commencé en 2010 en septembre wapi naindi mu Rwanda nagiye kwiga mu Rwanda et puis j'ai continué là-bas niyo naronse cette opportunité twakazi na nini hanyuma nje ndibandanyiriza akaba afise chance yo kuba umurundi kongera akaba umunyarwanda umumeti donc bivuge neza umumeti mujamaje ngo none bakubyare ku mupaka no hagati na hagati baba bashaka kukubaza gusa juste hariho mujama bashaka kukubaza kugira ikintu ati ntugira aho wa partenaire oya hose nda partenaire voilà normalement hose bo ha partenaire mugaba bashaka kukumvisha ko atanamwe wa partenaire ariko yuko twaka ruba hagati na hagati nguri hagati na hagati aho naba nuwonga ariko hari n'igihe wakoze ikintu ca fresh ashobora ati uri wacu ariko wadekonya nashaki utana prix ya de découverte prix Refi talent du wachi uba ni prix aba comédien attention kubana batabizi bon bavuga igifaransa atavuga igifaransa bari hangaye barakivuga ko bagikiniramo urabona utanguye kuzana ushaka ibintu by'amabifu kandi atamabifu ahari urabona je nabukunda kandi ndabisikuza igifaransa kandi uzokira mu gifaransa uri kandi n'uyu wundi none nije namugiye aje gukina muri Canal Plus akinira mu Kirundi ok Dernier ma Canal Plus eraje mu Burundi je numva publicité kuri Canal Plus ibintu bavuga ngo CCF ngo IFB nkaho ca numva izina ngo Raoul kuri Canal Plus tavuga ibintu bikiba numvise bivuze cyangwa nivyo mu Burundi cyangwa mugenzi wanje akakina mu Kirundi yego namumaze none mugenzi wanje byagenze gute waje mu bafarasho kina mu Kirundi oya nimba ari comfortable ni bon nimba ari comfortable ariko warabonye mu Kirundi gusa ariko warabonye iriya emission igihe haje hazengira nk'umwaka n'igice canke imyaka 2 gucyo wonye igihe Canal Plus yari yaje ubwa mbere ngaha bakora kuri école française uribuka yuko nakigingi yakinye mu gifaransa nivyo ayege karancitse navyo bunye je nakigingi turamaze gukinana kuri stage kuri IFB ça doit faire nk'imyaka 4 canke 5 turakora spectacle twese dukina mu gifaransa ariko jewe nibaza ko it's better ko umuntu akira mu rurimi rumworohereza kubera nivyo je suis d'accord no gutanga no kugira blague uruko agira blague mu rurimi udafitinga neza nisohoka mu comfortable birumvikana ariko wakina mu gifaransa ukina no mu congereza namaze mu bakina mu congereza no mu congereza dakina no rurimi korohera gukina mu bisanzwe igifaransa n'ikirundi biranyorohera igifaransa n'ikirundi biranyorohera ikirundi kurumva c'est naturel igifaransa kubw'inkoni nakubiswe kuri Michel Archange nibaza yuko ntashwa ni traumatisme yego icongereza naco kiza après non singira iforo nyinshi cyane kuko naco nakimenye nyene hakiri kare hanyuma ntangura kwimenyereza gukina mu congereza gikunda d'abord no gikunda ariko kwimenyereza gukina muri ugo rurimi numva ni différentes façons de penser bimvira ukundi ama blague yabameze ukundi kuntu hariho technique yo bakoresha ugasanga ivyo uvuze mu gifaransa ubishize mu congereza ntibipasa ho uci bijana mu kirundi ho ntibikunda cyangwa se blague yo mu kirundi tagiyo itari mu kirundi bon nubu ndaguhe exemple nk'umushatse kuvuga ikoroboyi sivyo ikoroboyi mu congereza Raduga aripo kamwe bashiramo nyine n'amavuta n'iki n'ikoroboyi bashira naho ivyo no bisigurira gute umuntu atarabibayemo canke atari mu kirundi ntavyo no baita mu kifaransa lampe à pétrole deje uravyumva lampe à pétrole deje urumva lampe à pétrole nibivugika neza ikoroboyi ikoroboyi pe Jiravukiye muri capitale wangu navukiye Igitega najeyo navukiye Igitega G-City gang hanyuma canja ahantu bita Igihanga aho amata yava kinga nyene ariko rya kinga ryava Igihanga camba Igihanga wandanye nikoroboyi ashikoroboyi twahure nayo Igihanga n'Igitega sesi karakteristika kana ufama clean day ugeze ujumbura ikoroboyi burayibagiye oya yari hari nawe kwaju voilà oui tout à fait oui je suis d'accord uyu muhungu rero arazunguka cyane iyi si mubona iyi si yarayizungurutse gose
entre ta tuvuge rino zuba turiko canke oya banzu urindire ko je ngarashobora gwa nkabereka ku mugongo ingene nabaye ku mugongo jewe nsa na noir kandi impuzu ubona ko dasa na noir mugabo kubera yeshe mikoroka acha tufaye sambla basi aya ama challenges duhura nayo mutazi mutamenya mugabo nye muri Canada nandi mu bihugu mufuha cane kubera tabavuze muzorungike iki ndaza bakurungikira amafilme hamwe ni na tante n'amafaranga yo kubaka studio umutaka portable studio 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 nini yayiwawe nyine ya Siren Vibes ya hatari akaba nshobora gushiramo gazo Kora jenga ndahaje nkumbuye gazo ushaka byose nkumbuye nature ndashobora kugira studio irimwo nature ivyatsi vyinshi ni decor bayita decor birakunda swat nari kuvuga ko Sengazi amaze kuzunguruka isi kenshi mugabo nigambira azobagiye muri Canada nigambira agiraze kukinira abantu muri Canada basiko mwabonye abantu bamukurikira mwarabonye kuri Instagram yashize aho agiraze muri Canada kubakinira kwa gatanu before yuko tuvuga muri Canada cyangwa tubwire mu bihugu maze gutemberamo ni kiye gihugu abantu baho bakuryohereje I mean vibe yahuye nama comédie yawe bika flowing n'igihugu cakugoye kora ko ari ahantu uje ugasanga abantu barashavuye kugira ubatwenze ça demande beaucoup d'efforts ugasanga no gutwenga mwakura nk'ukunye nawe umuntu areka avuga ibiki okay ahantu hanyoroheye ugasanga nyine ibana byose ni fresh hari ni Côte d'Ivoire na Cameroon no muri Congo Côte d'Ivoire Cameroon na Congo aho hatatu deja haragira n'ahantu bagashaka kukuvugiramwo wowe urukurakira jati yehe uribuka wa munsi agaca bandanya kuri histoire yiwe si wowe urukuravuga ibintu byakubaye ko ndazi kwishura ahantu jati yehe wowe uribuka wa munsi turi kwishura twintu nk'ibi byatubaye ko ashobora ngo urazi ko natwe bagatangura bakaganira hagati yabo bakabandanya ukavuga uti none magarike ndabareke mubanze muri kwibutsanya histoire bo yabaye en fait barinjiramwe bakagusupportinga ibana nuko bameze n'abantu hanyuma ahantu hangoye ni habiri ahantu hashobora kugorana ni habiri mu Budagi kubera ngira ni culture yabo kubera ukuntu bameze niyo abantu ibintu byinshi ibintu byinshi babigumiza indani ni kwa kuntu nyene baba bari très posé mu Budagi no mu Rwanda aussi mu Rwanda naho nyene bari assez posé assez calme mais aussi ikibazo cyo mu Rwanda naho nyene ni kubera urashobora gura n'aba francophone avuga ikinyarwanda ari fresh ugura n'umu anglophone avuga ikinyarwanda ugura n'umu anglophone atavuga ikinyarwanda ugura n'umu francophone atavuga ikinyarwanda ariko avuga igiswahili c'est compliqué ugacura n'undi w'igiswahili n'undi w'icongereza avuga hamwe n'ikigande ariko ikinyarwanda ciwe ni muto my Kinyarwanda is muto ni sawa hanyuma urumva wowe ukacumira bati none ndakina mu kihe kirimi bikagucanga urumva ugashobora ati none blague ndayitangure mu congereza ndayibandanye mu gifaransa nayo bikagucanga ebana niho hantu aho niho haswaro amaze kugorana gatoya ariko sinon sava naramenye ngene ni adapt. Okay ahantu nibaze ko arazogiye gukinira community y'abarundi na community y'abanyarwanda mamoya n'abandi bose uzobije hagute parce que après tout mu français basi c'est vrai tati mu français na anglais uzokina mu gifaransa ndashavyumvira niko nimvira kubikora mu gifaransa kugira bose bumvikane hama cyane bwire mucongo bivaza gute reka duhe umwanya uzi atubwire ukuntu avyumvira uzi journaliste amaze gukora akazi nkaka pendant imyaka myinshi nararibonye mu bintu nk'ibi akaba azi ukuntu ama evenement menshi agomba kugenda kubera yakozemo uzi ikaze kuri Siren Vibes utubwire ukuntu rero umukomedian Michael Sengazi akwiye kwitwara imbere y'abantu muri Canada est-ce que akwiye gukina mu Congereza est-ce que akwiye gukina mu Gifaransa canke akwiye kuvanga canke akina mu Kirundi canke akine mu Giswahili nyuma moya mafu wewe ubibona gute ijambere Giswahili uragikuramo nikirimo bandugu pourquoi parce que je nibaza ko abarundi n'abanyarwanda bari muri Canada baragiswahili bakomi d'abord abanyarwanda n'abandi bangaye bazi Giswahili ni baki n'abarundi bari Canada bazi Giswahili abarundi bazi Giswahili shaka nyaza ko bari muri Canada bari avuge
bari muri États-Unis abandi bari Serbie abandi bari Serbie abandi bari 1 km à pied kubera Canada abantu bagiye nibagiye biwanye kumutanga mkinindo ubona gasekibuye sororezo nibagiye Canada nta giswahili bazi abayuri okay 9% abaraha bakizi bakiyi mugabo uvuge mugenzi wawe abaye Edmonton nta giswahili kimwe arumero ujagiye ngoro nta nafyo ariko okay nivyo numva ariko fyo divin Mr. Fyo arazi giswahili wewe na wa pabuiza uga ntacho uga ntacho ngabo ni ya impulse navuge ko ari impulse ya impulse rero kugira vyorohe semye kukira kirundira mu Kinyarwanda parce que bo baraparvenir ko communiquer entre bo sigura ngo umuntu ndumvikana ngo mwanga namvika Kirundi donc bakira mu ndimi zibiri comme zo uzimetriza ewo bibera canke nkine mu Gifaransa si mu gihugu bakivuga wibaza ko aba Canada bavire bose bavuga Igifaransa bavuga Icongereza gusa batazi Igifaransa ariko français anglais hakuna shida mimi naweza kufahamu français anglais unajiamini sana jifanya mu UI mimi najua kazi unajifanya mu UI basi bachangie uzokina umwanya ngana gute uzokina je pense ngira nka bizovana na situation ariko j'ai déjà namaze gupanga nk'isaha na 15 minutes peut-être ndashobora kugira amasaha abiri maximum amasaha abiri ni menshi ushobora kugira isaha imwe akina ndashobora kugira 1h30 ndashobora kugira indi saha ukagira Kirundi Kinyarwanda nuko hariho nabandi bazoza bagakora abandi ba comédien baba hariya harimo na Fion hariho abazokorana like modeling hariho like music and all of that azwari evenement yiki exactement zari evenement yawe sagimana barama kije none kushaka kubigira nkari abandi ni byangu ni yaye okay yiki bazi ya comedy gusumva ibivanza nka musicien hari nka nakubwiye ko azarimo like music azwariho izina Gavin ni SENGAZI live in Canada okay d'accord SENGAZI en spectacle c'est tout shafata amashow yose nakoze ndashira hamwe ndagire gucyanyisha ndakina checking hari ibintu reka ndeke kubivuga ivyo ndakigenge ndabireke wavyumvise ko aragira kuvuga iki garage amakosa okay basi reka ndakugore sindazi ko bigoye ko nka mu yakubwiye gari ngo mutwenze ndazi ko bigoye bamubwiye utwenze umuntu utabiteguye mugabo en tant que comédien genre kurira aka freestyle en français en kirundi en kinyarwanda en anglais on coupe pas on va pas couper on va pas ouais non nubizi ni uko la plupart du temps jewe ndakubwira ntera ama jokes aza turiko turaganira tukagenda turatwenga nani twariko turaryoga turiko turatwenga none ibindi ushaka nibiki none bigirere mu ndimi zose ya dance batakuwa ku spectacle batabiho umvuza ngigiswe jana ngigiswe nakubwiye uvuge pardon non, le truc c'est que la plupart du temps, moi dans des interviews, moi je fais pas de blagues. Je fais pas de blagues parce que les blagues se passent soit dans la discussion, soit les gens viennent au spectacle, ils vont voir ça ou ils regardent les vidéos. Parce que c'est très simple, c'est comme ça que ça se passe, c'est dans la discussion. Non, uri hagibero buriko ndapfuye shushu bu kayu ibu abantu bibaza ngo ibintu biroroshe ani bazi ko byoroshe ngo kuvuga gusa problème kumufisa make ariko nawe ibi byose nibyo washize nibiki nta na kimwe kiriko kimwe kiriko izi freshere ziwe ziri naturel ubu bwiza mama mubona nuko nyene avyuka asa gucya nyene naramubonye byari muzutse muri spectacle umunsi umwe yaje asa gucyanye hanyuma duhura mu gatondo nko muri interview muno munsi yasa gucyanye donc nibaza yuko nani sari abantu bacagire mwe bya bifesi na nini ngo mumika ngo nawuziri ngo nini urumva ngo rakaboro ngo aramubonye ngo niyavuze ko amubonye byuzuye ashabavyemera barakwemera ibintu byose mwumvise biramaze kuba ko genre ibintu bakuvuga ko bakavyemera baravyemera misi yose nari barabanyita demo ya bifesi oya ni kindi atari kiriya cha demo urana ko yaba interview hanje ko inda y'umwana wa gatatu naje ndandire ko mvyara narabuze kandi nibaze ko haza amezi menshi nkuba yarakuze bagwe ko inda y'umwana wa gatatu nd 3 yego kandi abantu baravyemera byatatu kandi umwana wanje acari muto ntagenda ndamukurikiza shit man none umuntu nk'umuntu aje kukubwira gutyo ushungira gute ndamubwira ati ni fresh we mbangura pampesa kirikari
ahubwo mu muranterera je ne kwanje nababwira vraiment muri murangira bibisha wakiri kare kubera ibintu by'umwana birazimvye birago ariko nanje harakaboro kigeze kumbaho gutyo haraza umuja marambwira ati mika ndakubwira icara ngaho ndicara gutyo nyene nkuko nyene twicara amwe ati non franchement il faut être sérieux tumani bani karabaye nagiziki non faut être sérieux mika faut être sérieux bijya n'urukora c'est pas bon tukeni nakuziki ngo urashobora kuza OK enceinte une c'est pas de problème mais tu t'occupes pas de l'enfant. Moi dans ma tête je suis en train de réfléchir d'abord quelle fille iyonda niahe umwana je suis en train de réfléchir j'ai pas de gosse j'ai pas de femme rien du tout mais baje kumbwira ngo uwo mwana wangu kadageze muri primaire karabaye none ageze muri primaire yari sérieux yari sérieux byatari ibana tamara amezi tiko ndavyumvire none umwana nuwahe yakubwiye mugo wari uwo mwana yambwiye ngo umwana ngo wanje ngo ntari kungona hanyuma ca nsanga en fait ndabuse mu best friend warafuse umwana twara dukina na comédie kera sura yo bobe bazi sasa wewe rero afuse umudogo hanyuma bakambona swat ari jewe ndiko ndagenda baramonye je ndiko ndagenda ndi kumwe no mudogo hanyuma je nkaca ngenda nkaja kuvoyager nkagenda etusa bakashabaza ngo ni jewe rero ngo papa wo mudogo ngo hama ngo nkaza ndaza 3 fois rimwe kabiri mu mwaka ngo sinitaho umwana nini kandi babimbwiye gutyo nace mvuga nti nivyo vraiment ngomba kwisubirako kora muri iyi minsi vraiment yabaje vraiment mugaro batahuye ntawataye ko sina bitahuye je narajanye muri flow naramworohereje aheze kuvuga agenda sinzi yo biriko birava sinzi yo biriko biraja umuntu ariko arakwagiriza uje guca uvyemerera bati kabisa vraiment tego ni ego uriya mwana fuko ndamwitaho 45 geste nini oya amarimera arasarisha namwe ndisura ivyo bamaze kubavuga yeah of course hariho mwe bakomedye no singesombi ingeso iyi yo gukina ku bakobwa aje amataragira mahiyaje hari umuntu ho yitwara wuri nawe nta maraje aragiye nta n'umushara mugara ko ndakuvuga ngo batararongo ibyo nibiki quand ça vous arrive mwege bashike bakababwira mika kurasarisha ya burongore ibiki nibiki mwifata gute sport egaje ni bon na horloge biologique mfise ndakomeye mais je hela ibindi byose bikaza bizozo ayimana ibishakiye tout moi c'est bon aba moment là bafise iyo pression peut-être par rapport à la société met beaucoup de pression sur la femme ça on est au courant et on sait abahungu n'abasigaye babigirira kuje 30 ans 32 barabigira none sita mama abame none bashaka umwuzukuru na papa yarambwiye genre il y a quelques mois là araza arampamagara un vrai munyegenda ntavugisha il dit pas les trucs directement il passe genre à gauche à droite et tout ça araza arambwira ati fiston ingosha muhungu wanje kino ndakwereka kana afise kunagira ngo kakavuga afise no kindende vraiment nazo yuko agize gutakora ku nkokora no barambwira ati barati ingo mwana kwereke ndaza nkurikira suis-moi ndamukurikira on va mu cumba wiwe ashagura armoire ara mu kabati yariko araraba impuzu acavana yo costume gucyanye ni murefu jarandutse uburebure sana sivyo nije ya mama ni mugufi papa ni muremure je nagiye hagati nagati kubera nase yuko abengwano hagati y'abavyeyi sivyo nibagire ngo uyu nuwanje acavana iryo koti acharagira gucara nishira kimbere gucyanye ararabana ngalia puis fait comme ça il fait voilà tu aimes la veste je fais on est bien il me dit itwara ni bon t'abona ariko bon iranduta uri muremure ça faut que peut-être que j'aille faire des découpes mais sinon bah merci j'aimerais dire itwara niyo nagiriye mu mariage na mama wawe kaburu kakanyejenda nakubwiye directement akina nakwambia directement ni direct indirect ni poto ndani narasigaye ngaho ni muri za sinzi niba nombwira merci cyangwa nka mu invitation ya mariage y'umukobwa tutari kumwe sinzi narabuze ko ndamubwira ni bon merci je prends la veste non ndacaye fils ce qui veut dire ko ubonye nafsi ikoti kugira mariage babuze umumome tu ariko ikoti ryo ndari fils
Donc Are you searching? ni tayari. Are you searching? I'm not searching. Why? Because I will find. Why? It will. None wowe urondera ikintu utaronde. Waba uronka ikintu utaronde. Wabizo jewe sivyo sinishira ko pressure yango ngo I'm searching. If it happens it will happen. Yeah, there's no pressure. There's no pressure. Je na pressure nimwe bro. Bakobwa babiri muri Canada. Aha. Mika is coming and he's single. Sasa mukireve mutareste kazi yenu. Sasa we na. Baravuga Kiswahili nta Kiswahili. Nimutakanura azogaruka uko nyene akazi kanyu. Ebana mukoresha umwete, mukoresha ebana ibintu byose nyaro kugira ngo ntave yakiri single. Uranshoye nka Yuda nyene. Neza ko azogoyeka gatanze nyene. Mwana tuzoci wanje. Acha. Sasa kesi naenda kwa demo. Nesi jenzo bandi na ni bon. Ibyo ushaka byose uzi. Urafise amakriteri y'umukobwa uhunda. Tugiye mu kanwa ka interview ka dating ugira undonderere bya vrai. Canada yakufika kubuje bajewe. Sununda Canada. None niyo grenier none ni. Kwa demo bazuri pale. Na hujafika kule ulibona ku marezo sociaux. Sasa. Ni mafiltre zile. Acha. Non ama critère, je na ama critère vraiment ndavye nabo twize kuba turi kumwe. Baravanga vana. Ne bara ni ibintu benye bako na nyuma benye bana nyuma. Yego vraiment harabafise nyene ya mabafre. Hauna bandi vraiment naramurusha vraiment. Harabona rusha. Mangidi vraiment nabesh. C'est pas parce que c'est pas moi, c'est je suis physique nyene comme tel. Uri kondira tu. Jewe ebana je nagiye mina yenda tu. Harabafise nyene ebana umutima mwiza. Harabona abandi nyene twambarana amasengle. Numva ni bon byose. Harabari bari inzobe, haraba abandi nyene ebana mwijoro no kurondeza torche. Ariko ni bon, bose jewe y a pas de souci. Okay, hari ikibazo nariko ndimvira byari uba mu Rwanda sivyo kandi nibaza ko tuye connu là-bas en tant que comédien. Turakurikira ama televiziyo menshi hari yanza isimbiza cita yagwa gikora ibiganiro n'abandi large andi ni bandera nabo nibuka neza bose. Kuri kimudakora ama interview hari like yuri ino uri sanzura gukora ibiganiro tugakoresha ibiganiro mugabo hari yanye twapasi simaze kubona ama interview yiwawe canke abakomedya bandi nkabata canke haya muri funga bamwigiza abantu. Oya turayakora mais ni fréquence yayo itari hejuru kuko des fois biravana peut-être na événement umuntu ariko arategura canke ugasanga we nkuko nkawe hari gihe urunyandikira waje sasa tufeka kitu au nini tukavugana tukabikora donc haruko kuntu ko kwisanzura kuko je nk'ubu ndisanzura kuri wewe gukora wowe nyisanzura ko kandi ni bon nta shida nimwe vraiment mais ugasanga bon peut-être hariya c'est pas le même caractère harabo turabajama haro nabandi banacifa batu batali mais bon si akia Mungu bon barahari nyene ariko afise cyo gushaka ko bien sûr arakurondera nyene tume kandi nawe usico bashaka ko urabarondera ni c'est beaucoup plus business transaction, it's like that. Afise ikinabona uri kurakora arashobora kuza yumva ashaka gutwenga muri iyo minsi peut-être je sais pas mais sinon voilà quoi. Abakomedye mu Rwanda ni bavava niho tubona ibiganiro inyongoye niho tubona babaha ibiganiro like bakamenyekana nino hano ndari indirimbo kuri Bonane wandi ngo kwashinga kuri Juno sinene yitwa bagani bakomedye tubona ibiganiro byabo ariko les vrais comédiens nka mwebwe umva pa ntitubona c'est pas des comédiens ukora nyine umuntu asaka karirimba ashazi ko aririmba non peut-être c'est des comédiens mais c'est pas des humoristes ils ne font pas de l'humour je dirais c'est murabiremarquer ko mutonka plateforme ikwiye nkuko mwari muri sanse kuyironka parce que je nibaza ko mu Rwanda habaye humoriste benshi kandi murigerageza kugira ibintu byanyu hagira Gen Z yitwa merci yarajino harabo tutari tuzi kamenye muri gya kigingi kandi hari ama platform manini ya mu Rwanda ashaka kubaha ashaka kuba platform gabwa sana tubamenya like avuganira gute uzongwe ni gute si peut-être c'est dû au fait que les gens ou bien ceux qui sont derrière Kinyarwanda niho bavyumva nta igifaransa ni matata my friend c'est matata français le problème me l'avons-nous donc ouais ni kubera usanga
hari ibintu iyo umuntu yakoze ikintu rimwe akabona kimuhaye nk'ama views tuvuge acaguma aja muri iyo direction la plupart acaguma abana ibyo nyene agakomeza ivyo nyene donc bafashe bagakora ibintu bihuye na acting bya comédie bihuye na acting ukuntu etc donc nk'abari bari kuravuga ndaba kanyombya etc et tout ça nivyo nyene baca bandanyirizamo bafise ukuntu banazoya bitu banabakiyamo ivyo tu. Donc c'est comme si ma média yaho yafashe umurongo umwe. Je me dis que birashika cyane, c'est pas bose mais la plupart oui bafite ivyo bamenyereye bakashaguma kuri ivyo nyene. Cyane murabagarako. Kama abasare bapa. Sas. Sunanijua. Mahajifo ya mtu hata. Sunanijua basi. Najua ona nigira umuntu watari vraiment. Un jour je parle avuga na chita n'umugenzi wanje. Chita n'umwana mwiza. Arambwira ko hari aba artiste bahari babagarako. Barahari. Babasaba ibiganiro bakabibima. And then peut-être office agira kore ari nk'indirimbo canke kabari ho barondera. Nabanye navuga. Ariko bariko bavuga muri musique, iyo musique. Bari ba musique. Basare kandi rero bagwaye ingwara imwe hose. Urumva? Akumva yo kwita bakora hagukeneye. Mugabo wowe umukeneye like wamwumvise ko inkuru ushaka muyiganireko urumva. Jina na rimwe arigira bamagara nkanka kugenda. Igihe uzana prix découverte urakoze ibiganiro genre bibebe médiatisé bibe like ndavyibukaga basha deja nibaza yuko iriya prix mu Rwanda ntizwi cyane sivyo mu Rwanda ntizwi cyane en même temps ni byo mu gifaransa donc umwana mubiri nzigo umwana mubiri arakiza warigirisha kwa kizibwa ntacazi kanacazisha aragwana navyo bro Nikirunda yibaza ko kizota chatse. Ariko cyo nkunda nukagerageza. He tries. That's good. Okay, umusi uca kuri France 24. Nibaza ko c'était énorme. Ku Barundi, ku Banyarwanda, ko twese uri pride yacu. Kuri France 24 byari ibintu bitese. Muga kiragenda waba mu Rwanda. Eske mu Rwanda ariko nari nagiye mu Faransa gukinirayo. Umugabo wacuta ugaruka mu Rwanda umva niho uba actuellement eske utashe ntivyabaye nkakamizwe n'ingoma niko bavuga mu Kirundi comme si atacabaye canke parce que hari igihe mbona naratashe nyine utashe nyine ndaja kuri petit frère afise ahantu yiga hari nyine turasangira moya nyine na grand frère turicara home nyine ubuzima burabandanya Non, c'est juste une interview yabaye, c'est vrai ni kintu ciza, ariko bon. Sinari ni atanda yuko nyine hamuvuga uti bana ni nashikari ya nini bya wapi. Nakuprire ifi abakukuja ni interview atakuja. Nawe tubiko mu français. Nashana yitaka France. Urabona ino urafise abantu bagufasha iyo manager paparaziko. Haya mu Rwanda barahari basi abantu bagufasha muri bibintu genre nka kumediatiza parce que nibaza ko urakeneye kuronka iyo audience yo mu Burundi na audience yo mu Rwanda like abagaciro kawe. Jewe deserving. Jewe sinkora reka ndavuze ko abasitari ndabazi ari gihe rimwe wumva umenga kwisabira ikiganiro kwa Isimbi gisabira ikiganiro kwa Shitamenga uba uri kuri Habesa canke aramutse akikwankiye wumva umenga wo kwiyumva nabi jewe mbiga I don't know jewe nsukomeze jewe afet iyo shaka gukora ikintu ndagikora situ sinibwira ngo uyaraza kuyumvira ibi acha mbona gutya problème non ma média c'est comme ça si j'ai envie de faire un truc je le fais et puis à un moment mon achat vous ati ndakeneye beaucoup plus de présence sur les réseaux sociaux et ça etc pour and that's true je n'y vraiment mais aussi singira ngende ngo niko nibaza kuri audience yo ngaha canke yo mu Rwanda canke yahe cewe nzokora ibikorwa vyanje hanyuma ibindi ndabishira mu Imana situ haza abarundi haza umukugumane haza umunyago haza umuyapani haza umuki écoute ivyo Imana yamaye nivyo nzofata nzukora akazi kose nshoboye hama ibindi tunabiachia Mungu basi tafanyaje kahewa yo unakasikia
Akasike basharaje akayaga hari igihushuye akayaga kaje gacana ngaha gucyari Kamenga Yesu arakubwiye ati ndakubona feelings but true vraiment je ndakuzi muri 2017 muri ziga stand up comedy kora kiragenera no mu Rwanda narazibona niho nibazi ko nabaye umufana wawe it was before ndamenya no kuri umurundi relative 2017 was okay nacu bandanye sinenze no kuri umurundi navyo ruzi I didn't know no I didn't know the big problem sinenze kuri umunyarwanda urumva nabanje kukubona muri gendirimbo and then après ndakubona uri kuragira stand up comedy kandi bazigira mu kinyarwanda mu gifaransa mu cyongereza umva it was hard ko menya kuri umurundi tutagira ama interview ngo twumve ko uravuga ikirundi ni ibintu vyama coincidence byabaye kiriya gihe byari biryoshe ari byinshi baraca kuri RTV unye how it is uyu musimeze gute ugereranije no muri iriya myaka muri kiriya gihe tugikorera iriya emission yaca kuri iriya télévision nationale byari fresh vraiment twakora chaque semaine mais bon hari abantu nyene bashatse nyene kubisa kakitu ka sabotage tukalikuwa natwe turabirata bati ikabasi tubireke basi twakoze umwaka umwe ariko vyakoze impact nyinshi cyane kuko ari ngaha ari no mu bindi bihugu byinshi abantu barakunda le statu quo ivyamenyereye ni ivyo nyene aho ushobora kumuzanira ikintu gishasha kikaca gituma kimuteza imbere kandi mais donc du coup il y a concept twarayikoze puis il y a des gens batari babishaka yo kibandanya parce que de 1 ikintu batari bamenyereye 2 babona abantu baratangaye kubikunda cyane 3 bakaca bibaza ngo ebana turiko twinjiza ibifaranga vyinshi sana ce qui n'était pas le cas donc ils ont essayé de alors badukuramwo bamwe na bamwe kwaje kanatana dufitiragira turazi acha tubiache tuca turabihagarika mais ubunye kuvyerekeye ama platform n'ahantu comédie iziragenda hariho nka Genzi iriko irakora sivyo kandi iriko irakora ibintu vyiza kandi vyinshi bon nubwo bikukora ibintu ça fait 2 ans maintenant bakora ça fait 2 ans ngaha kingi yarafise Mwenzananje iriko irakora kandi iriko irabandanya ivyo twifuza nuko hagenda nandi ma evenement agenda araza puis abakomedia bakaboneka et peut-être un jour tuzoronka une émission izoca kuri RTNB nyene y'abakomedie ya 30 minutes izirarengana hanyuma bakabariya amafaranga kubera nakazi sivyo donc umuntu akabona yuko hariho ingabire dufise ngahi wacu kandi zikeneye yuko umuntu aziteza imbere voilà okay hariho ikintu uruvuga kera ko vyo wawe yahora avuga ko mu bana yavyaye ari wewe yagize yagushije ishano kubera le fait que wize droit and then après ukisanga muri akakubona wagiye muri comédie uyu munsi nibaza ko amaze ku urakoresha ikirundi c'indani gushije ishano yahombesheje ishano yahombesheje aragiye uravyavuga ati shakuru ujya warahombesheje nta kintu na kimwe uzohakura oya urumva ariko uyu munsi nibaza ko amaze kubona ko ari ibintu biri serious yarabonye yuko arakazi yarabonye est-ce que c'est le cas no ku bandi bantu bose kuri société y'abarundi y'abanyarwanda kutahora ko comédie arakazi canke hari habakibona ko ari ukwifinira like ntimwo kwinjiza igihugu muri uwo mwuga ntimwo kwiteza imbere biciye muri uwo mwuga ntibira mu bivanga n'ubundi buzi canke n'ibindi bintu ntibiragera kuri niveau mbona yuko bikwiye kugera ko bakabibona nk'uko ari akazi kuko umuntu aricara wanga akavyandika bikanka urazi ngini babaza gukubita blague ntibatwenga abantu blague inaenda pa inarudia wewe ndio unacheka wewe peke wewe unafuka unasema birababaza vyataye akanika koze nikabatwengeje basi reka ndendera kandi mais ntibabibona nk'akazi comme tel kandi nakazi gasaba non seulement umwanya mwinshi beaucoup de répétition et à un certain moment ngira bazobibona byose bijanye n'ivyo société aho société bigeze mu vyumviro no mu objectif yayo nk'ubu nk'igihugu kiro kiragerageza gutera imbere gishaka guteza imbere tourisme gishaka guteza imbere vyaho chaka kwe gushakira we kavuga ati okay nigiki dushobora gukoresha kugira
abantu bashoboye kubandanya baza ngaha okay baje ngaha nawe biragenda gute nk'utuze duti tuhejeje kwakira conference igira ibere ngaha okay abo bantu baraje use 2000 personnes uco batwara bahejeje conference problème baca baja he okay barashobora kuja ahantu hamwe muri karaoke musumwe wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu no il faut yuko nk'ubu hakaba ama pièces de théâtre menshi bagafasha aba artistes bo ngaba nakazi uko abantu baje yama devise babazanye kugira bayasige il faut baone fasi ya kuziacha izo bo izo franga donc la vision yavyo ntiragira aho yari kuriye kugira mais inshallah bizogenda neza hari ikintu uvuze ko mugira ama répétition avant yuko hagira umunsi wa spectacle nibatwa abantu benshi batabizi bazi ko ari ibintu biflowing like uko nyene kora kuri umwe ufise ngabire ngo yo gutwenza baba bazi ko uguriye gusakanwa baca batwenga defo hari gihe usanga utari no muri mode ugasanga muri iyo periode yo kugira ko ugiye spectacle uhuye n'igisanga sivyo kandi ntushobora kwanura le spectacle donc uri obligé gukina yo ncenda bibona yo ni byasho muri nshaka kumenya uri mu ma répétition d'abord mu répéta gute uburi muri chambre wenyene ukaza uravuga gusubira muri chambre ugira ama anxiété uryama umusazi kubera ari uburi wenyene kurivugana uri kurivugana jari gihe hari gihe nyene nkaba gusanga mu mujama wanje aranci iruhande agasanga muri za nkatwenga atakintu wakabona ni muri ziyinye ngaca nturika nkatwenga goti arasaze abayiki agaca yibuka ati peut-être une répétition OK ça donc hari gihe nyene t'as l'air d'un fou quand t'es en train de répéter tout seul et puis aussi la répétition des fois hari gihe ari ibintu biri sérieux urumva ukagenda ukicara ukabwira abandi bajama ba comédien canke baba artiste kabaye ati bana agenda fisa kaboro ndiko ndapanga imeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ahubwo wowe nyumviriza umbwire si tu as des idées urashobora kunyongerereza canke gutyo wonye yicara ba tugakora sawa nko kuri kigingi sama comédie igiye kuba sivyo canke caravane du rire iyo jewe ngira nkore caravane du rire canke kigingi agira ko ririya kigingi sama comédie tuba duse stress nyinshi umva uri muri organisation uri kwirukanka et tout ça umva ugasanga ama répétition abaye make canke ugiye kuyakora après wanarushe et tout donc ukacuba obje kurondera umwanya wabyo sivyo sasa nko kuri kigingi sama comédie hari gihe abafise nyine abajene bagomba kuza kuri stage tirashamwe ntireka je nkorane répétition naba wowe urakora ivyo ugomba gukora mu stress nini hanyuma après nyina we turapo ahantu tuganire turabe kubera abapeti bo biroroshe kuganiriza kubikora fast abafise iminota mikeyi twe dufise iminota myinshi kubera umuntu abona iminota itanu akagira ngo ni mikeyi urazi umunota wa silence ngene ubabaza atakirwigo kiraba ni so donc ama répétition araba et c'est quelque chose de très dur ugomba kubandanya uko bigenda kose ugomba kubandanya je ndamaze kuja kuri stage nziko nabuze umuntu muri famille urazi kuja kuri stage ntushobora kwanira ntushobora guhungirana na hamwe kandi abantu barakurindiriye uravuga uti bana kanza nkiyumvira nkavuga nti de toute façon nyakwigendera nayo nyina ahunda gutwenga cyane numva basi kugira ndamutera iryo teka natakiri ngaha reka ngene ndabikore en son honneur ngende basi ndamutera iteka haje ndumva haburi kuri motive mba ndiko ndi motive ariko naumia sana umutima wakuriye mu mutwe surtout ubutangura ururi yagiye bana gashubivangana n'amabrage yawe bikanga ukagucanga ukaruka abate bana kama mbaya kazi ni kazi wala zagimana ni hatari hariho blague ukunda gutera amablage mu mawe gaki kenshi mukunda kuvuga papa wanyu meme na hose abana batatu ko muvukana na hose abatabizi misadi bavuze ngo rafise mu sister ngo yize ntibavuze wari ngo yize gestion ngo ngo afise magazine guteye imbere abantu benshi ntibazi ko muvukana afite uyu avukana n'unge mukuba mubona umu CEO aciye ubwenge atekereza je te rappelle je suis désolé c'est kubwiki kuri jewe nubona Jonage kandi Rosa siraza kubiraba acavuga ati uyu ni petit frère wa Rosa twakoranye my journey arafa passer wa mukobwa w'inzobe bwabona aciye ubwenge afukana na Sengazi ni grand sœur uraza ukuntu
tukira abadogo je ndibuka yamye ari umu femme de caractère kuva kera twarigeze guruka je abandi police sasa je ndi police je ari general police umenga na Axel umenga sinzi ari nka twari nka batatu tugo turakira police izindi mbiri zose ari bandi tunakimbia je ndavuga nti reka mfate uworoshe gufata rosa wa sinazo ko navyibuka wa kimbia ba ndavuga ni bandi nagufashe acarahindukira acaranda ngurero mbaye police wowe uri bandi acagira guki nagufashe naciye nica naravyemeye yarahinduye niwa muntu ari numva yaravuze ati birabaye ubu nyene jewe ndi police uri bandi uraharira oya no kuri vraiment ntabwe ngufise urumva ifu mufata ugaca wiruka ugamufasha kuguma uri imbere yiwe oya je nari nk'icumi nivyo ariko aravuga ariko we yari muri za pa nagufasha kabaye ega abandi ba police babonye haje undi mu police mugenzi wabo batari bazi azanye mu bandi barasika mu police aja bafata nawe nyene muri misi yaravuze ngo script papa wawe like ukuntu yamureze wenyene nkawe mejo nshaka kumva mama wawe ameze gute turamuzi mugiye mufasha n'umunyarwandakazi yarameze gute c'est une mtoto wa ukafe mtoto wa ukafe yize ku Saint Albert neza cane njanda hato direct mtoto wa ukafe yavukiye hariya kuri hariya n'umuntu ari très calme ari calme ari posé ntumwe basi asa sana mama wiwe ngira sana mama wiwe ndakubwire gute uramuzi nawe yaragiye ndamuzi okay mama ndamuzi none ko mvuga mama wanje sana mama wiwe na grande mwana yavyaye afungise musana papa wanyu même les yeux ni papa wanyu viene wakunze nyene gutera iyo blague avuga ati bana bakamwira abana bawe murasasha batiri mureke kunuka s'il vous plaît mureke kunuka ashaka ngo uci murona no sana 16 energie gute vraiment nibikunda hanyuma akacagirana akashavuga ati kameme kibana ngo jinenzi ko ngize mariage kubanza ni umugore lakini baliniletea photocopieuse rapiti wote fie tunafanana ngo banza ni photocopieuse ngana bose turasa badi we bono yakunda kubivuga cyane ariko mama we n'umuntu ari très calme très posé yize ivy'ubu infirmière igitega iciza nuriya musi nawe nabivuze ko iciza cyo kugira umumama w'umu infirmière nuko yatanguye aguhana d'une façon stratégique umu infirmière arazi aho kuguhana aho kugukubita arazi amazone yo kukubita kugira ntugire hemorrhage interne kugira kandi après ni waca kuvura niciza niko kugongwa na ambulance bakutavuga ndakwica ndagutwara kwa muganga ninje nakwivyariye ngo yavuga ati ndakuvuna oya abaguha ama precision ndashobora kuvuna kuri femur hanyuma nkaca nzana isima nkayigusubirizako tibia péroné double fracture ndashobora kuyigutera hanyuma ejo nkabihindura byose ariko yamye afise kwa kuntu nyene avuga ari très calme très posé n'amamenase yiwe n'amamenase ari hasi cyane avuga rimwe kumva kandi akaca gerageza no kuculpabiliser n'abamera bashaka kuculpabiliser uyumve nabi ukavuga uti umva viari muri za n'umwana ibiki kwereka dekona ibiki mama akaca ari calme mwana agaca arindira akantu kaka 10 secondes ngo ngaho uri kuriyumvira gira vuga ibiki ndapfuye karabaye none ga mwana icenda karundira aho mu mutwe we wasaza amezi 9 uri mu nda yanje mwana kugira uronke 46% mu ishuri ukavuga bihuriye urumva wowe ugatakara ariko arabanza akubwira ari très posé banze uyumve nabi d'abord ubanze ebana ni torture émotionnelle yaga torture émotionnelle vraiment hariho agafoto Jose yaduhaye mama wawe papa warezi mama wawe donc uraboneka ko papa wawe ari umuntu ari très romantique est-ce que
Vous êtes romantique comme votre père, canke Tu es romantique, de quoi tu parles? Je suis romantique, Chan. Je suis quelqu'un de très romantique. Ugerageje gushaka Première forme d'art nakoze mu buzima. Kubera nari ngwaye igihwa, sivyo igihwa urakizi? Tinya bakobwa. Nari ngwaye igihwa nkiri muri primaire na secondaire za hivyo, sivyo? Sasa canangura kwandika kubera nabise ubwoba. Amapoeme na nini. Ariko ikindi problem yari ihari nuko jewe nahora nandikisha gauche. Bana microsina navyitayeho nasanze nabifashishije gauche. Bon, kwishuri bakatudia. Kurumva muri Bibiliya ngo bagende ngo iburyo ngo bagende n'ibubamfu, babizwe bore. Numva ngo twe twarabana ba shetani baratudi. Urumva nandikisha droite ariko nandikisha meze gutya. Ni ibintu sivyo? Nubu. Urazidakoretse karne yanje nandika ama blague. Nico gituma nashobora kuyisigana na muntu numwe yoyiba. Uminzu nayiba nta kintu uza gusoma. Nta blague nimwe utwara. Kwa navyiza gusoma. Ni ikintu cigishinwa kiraho umenya gitangurwa caburewe. Ibintu biraho nyene ibana. Sasa umvyo problème ni dilemme nandika poème za bien ariko nandika nabi. Kandi nandika neza. Donc nandika neza nandika nabi. Wandika ibintu byiza mugabo bidasomeka. Umvyo problème. Urumva nyene erezuma waraje amatelefone urashobora kuvyandika ariko amapoème arabaho abakobwa. Wapi nacangira ubwoba nkaje ndaziturira. Vyaheze ryari? Vyaheze muri nko muri seconde gucyonye. Nko muri seconde. Ari ibintu muranumva ko abahungu bagwaye igihwa, Jean bakora bagwaye igihwa. Biramutse biheze bamabandi kasheshe kurusha nabage batabagwaye igihwa. Je ndakunda abantu bakunze kuvuga. Ndakunda yaravuze kuvuga ngo gushaka ngo je ndakunda kumva ngo hari abantu bakunze kumbwira bande. Nibyo iyo sheshe mwawe ni yahize sheshete. It's true or wabaye. Oya jewe. Bon jewe ukuntu vyaheze d'abord someone broke my heart. Oh no no. Muri secondaire. Hanyuma canangura nyene kubifata sport kuvuga ati yani bisanzwe. Umuntu aravuga ico yumvira kama mbaya. Hanyuma mentality kama mbaya nari yakiriye nyene navuga ni nkamuha poema wewe ntavyo ndiko ndasoma rondera ubigusomera none ngire gute ndabigusomere no urumva ariko si bon uko baca bahinduka abahungu ivyo navyo nzi ivyo ni indi situation wallahi bon rero reka tugaruke muri Canada sivyo twaye twavuye gato tuja mu Rwanda no mu Burundi ubu turagarutse Canada bwa mbere bari banyimye visa by the way ndaguhe information barigeze kwinyima ava icambabaje suko bayinyimye icambabaje n'igihe nari ngira njeyo je t'explique nari ngira nje muri Edmonton urahazi nini ebani kule yungu kabisa turahazi twarahagiye abantu babaye bavuga icongereza bavuga ifaransa bavuga icongereza na I'm saying yes ndafite amafaranga menshi twafite umuganda ari Edmonton uzakungukira amafaranga rumva nagomba kuja Edmonton ari muri December tumwa kwezi. Oh yeah, c'était genre il y a une année ou il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais ikibaje nuko nangira nje Edmonton. Ahantu ari moins 35 là. Dans des endroits où il y a des températures de frigo, tu vois. Et tu es en train de me refuser kuja ahantu. Nabandi bariko barahunga kugira bazi si. Deja kuja gukora tu fasta kakitu kafasa ni bigarukira wiruka. Hanyuma ukavuga ngo nini ngo ushaka gusigarayo. Ninde usigarayo d'abord? Moins 35, moins 40. La température qui est changée qui m'énerve à pas la non, je suis désolé. C'est quoi ça? C'est ni chamba baje. Apana ko bayinyi ngira njana hakanye. Cyane hangara kuri yawe hari nana tabakira. Ega ubwira ikintu kimwe hari abantu babwiye ko kutarefise kuba mu mahanga. Batagutara vuga ati no rabeshe. No kubayo no bayo. Abantu bage abantu bakumye visa vuga ati ntibishoboka. No kubayo no bayo ariko ibana Edmonton sinzi vraiment. Urazi niyo amatemperature niba arafura risigaye igakanye barabaye mani bari ariko bambwiye yuko ngo sepaka hakanye ngo nta muntu hakanya hariya ukanye nuba yambaye nabi donc ugomba kuvyambarira so you are not cold, you are just not nicely dressed. Now usanga izo style zabo ntuzikunda. Oya ndazikunda ni ibintu vya bien gusa. Nzojambara la fois prochaine ni waje. Nzojambara nyene like maybe one time I don't know. Arakaboro namenye kama collant. Unatia ka collant. Kama collant chauffant Yves.
ukambara akantu kameze nk'agakombinizo k'amakola nabonye muri Europe niho c'est compliqué hein oya ni oya bakabutura kawe gaca wi oya anyi iciza nayo makola kuko jewe nkigenda nkitangura kuvoyaja nkaja hanze ibana wamenga ni valise iri kiratembera kora nambara jeans ya na kubitamwo tisi d'abord sivyo kora tisi ni abayigire tisi hejuru ya tisi nkashaka ka jeans twatundi tuba tukwegereye agacupa hanyuma ngashandenza ko yama baggy jeans imwe zinini nkacafunga ceinture n'amasocks nk'amapera abiri n'ikirato kimwe sengre umupira ishati agapira gatoyi umupira w'imbeho manto hama nkacandenza ko bonnet n'amaga kubera ivere yari imereye nabi ariko après kumenya ivyo biboro vy'amakola nikakitu kabye uko ayo wa secret ukuntu vyagenze kugira kera nigeze gira umukopi n'abantu hakanye bayambia nini ukagendayo harakanya hare aboro nini navuga ni wapi ni bon ambya nguya ugomba kwambara amakola bariko barazimbwira je nayimenyereye kwambara armoire yose kuri je vuga n'amakola nuvuga amakola ni biboro vy'abamome navuga ni sa jewe ni vale makola sawa ndavyanka ndavuga ni wapi je nta makola ngira nambara cha ndagenda naingia mu avion nafika Norvège umuryango urafunguka gutya anye kakayaga ko muri ivere karaza gutya nagiye kuri kiosk ya mbere gurisha makola ndayambara n'umutima mwiza cyane niho nabimenyeye vrama kwera imbeho yahari nta blague basudoja hadakanye cyane uyu ni hakanye muri men hazobagikanye cyane tubwira amadata ahubwo gira amadata hamani he udozunka nka kigingi cyangwa uzogira oya jenzo giririya ville pour l'instant ni Ottawa gusa parce que OK allo festival ngomba kujamwe indi Montréal et donc nzoshikayo muma le 15 hanyuma nkine le 17 à Ottawa amace sigarayo chimvayo le 3 juin kubera hariho projet ya Gaël Faye Petit Pays adaptation ya pièce de théâtre ya et nzoyikinamwo donc ngomba kugaruka kugira nkine iyo pièce de théâtre nico gituma nazo mara umwanya mwinshi mugira amatume siniko naviza basi starudia basi anakuya anacheza anarudia ni kazi kurumva après ça ngomba gutegura ivya Gaël Faye amace mvayo cenja mu Bubirigi gutegura indi pièce de théâtre hanyuma cengaruka amace mu Faransa muri septembre à Limoges pour une autre pièce de théâtre et aussi d'autres spectacles donc OK uzokinira utaho imagine ko uri umunyamerika hamucu uvuga utaho Ottawa c'est là you know what I'm saying me and you will meet in Ottawa asko n'ururimi yarukubita hariya hirya Ottawa nazo ndavuga abantu ndego uvuze utaho cyangwa avuze ikindi kintu ntazi wowe warumenyereye Ottawa sorry sana nje gituma abafana bawe muguma muvugana na ba Ottawa twavuye mbari na Ottawa tuva ahantu kure gose foko tuvuga mbari Ottawa so abantu muri Canada muri exactement muri Ottawa n'abari mu mpande zaho hafi pull up ari ukuntu abantu baza gukora ama spectacle hiyo mukitevya canke mugasanga mu bimenyi bamaze kuvayo nimba ugize chance yo kumenya iyi nkuru yuko agira SENGAZI apart yuko azoje kubatwenga ni indi chance yo guhura n'abarundi bagenzi banyu n'abaganda bagenzi banyu amakomera tavuye mu bice tandukanye kugira ngo mushikura mukanya muhurire ikintu cy'umuntu wiwanyu uravyumva rero ni muzuze muri benshi muzuze muri benshi ko biraryoshe kuja ahantu kakigwa neza irya cyo y'abarundi richalereuse bakaza bakagutwengera bakakwakira neza ribatwe bishara muri mude nawe gukina wameze neza kabisa kandi biranangira no gukinira ayo wacu ipi nkaca nkina no mukindi kirimi abantu bakuze kuvuga ati none kubera iki en fait mbashaka no gukina nko mu Gifaransa no mu Congereza kugira dushobore gushikira ayandi ma communauté y'ahandi tukabereka yuko natwe dushoboye international sunaju abeba international bagwashogura amatike ubunya bagira ama réservation bashogira ama réservation 50% déjà ya ma pre-sale yaramaze kugira so you have to like act fast for the pre-sale and I hope I'll see you there soon mutaje muzamusa umutima mubi
ndashyize umuzigo nimushimwe kandi wa undi wawe w'ibirato uzombwire ataje ko nzoca ndabigumana nzoca ndabitanga urabizi Ottawa Yesu amavira ari Ottawa hafi yawe ko ndayiga kugira umenye nyene abaza menye abantu badoza ati none wowe urungitse ibirato wowe bazokurungika amafaranga ok qu'est-ce que tu croyais moi je vends des chaussures ok ibirato donc ndabungikira ibirato akandugikira amafaranga uri ko amafaranga kwagusa semye ko bamwe amafaranga ndayakoreye ikorera abafana banje makes sense beta ko ba amafaranga batavuga ngo barayangabira ashobora no bashaka kuyangabira 100% mugabo isibeta yo baje kwanshorera bakavuga ati nambe katukiguze bakunze kwabuze swat yari sengazi bakeneye ibirato yari Ozi akaba ari mu journalist / model / video vixen / hari ikindi nibagiye mother / acuruza ibirato / n'amavipimu yakeneye / n'imipira visit Burundi gang you know ni arayicuruza numva nimba uyikeneye you know she'll be your guy amanimero acanga aho nyama rashaka kuyandonka ngo c'est pas mes numéros mugabo rashaka kuyandonka ko donc alors nashaka batwakira ku drag direct ozi bite agacabandikira ati nukuye nimero si yiwe araza kudrage kumbe ni cameraman yuko jiwazi si we garamsa sanga bakwandikira ariko arakudrage swat reka rero tubashika ndagushimire si mess urakoze cyane shabuzi sengazi bisiguriye sengazi ni izina rya we naye ni izina rya sogokuruza arrière grand-père arrière grand frère we na ni izina rya sogokuruza wanje igihe navuka naza ko yaragiye kuva kera yagiye atabisiguriye ariko kuva kera muri primaire arabapeti nyene baguma bancokoza nini père des escaliers sengazi wiki nini urazigene byababaza mais bon ok tureke kubibandanya ariko gukora ibintu byatara ariko hari abantu bashobora gushaka bifata bashatangura kunyita gutyo kandi ari blessure émotionnelle non quand même hari n'undi yabwiye ngo bishobora kuba bifite ico bihuriye ku kigazi igiti c'ikigazi ugasanga ari abapro nyene ko à l'époque baragurisha l'huile de palme sivyo bashaka gute bana usanga yari umupro muri vyo usanga yarafise ibigazi vyinshi azi kuduga ibigazi nyene kwa kundi babiduga tu barabiduga barabiduga navyo fresh okay fresh bon yari Michael Sengazi twari turi kumwe votre comédien votre humoriste franco-anglophone Kubadid mama we Kubadid Burundo-Rwandais Kubadid mama we entretien imishatsi ibiswe n'imishatsi yiyo mutagira ngo yashize ko ngo ari bashaka ko Madrid yagiye narakase ari filme nagomba gukinamwo ndababuje kuyikata nyene nakundi tu nyene nashwazi yego igihe filme ya Tom Cruise oyaye hariho filme nakinanye na n'uwitwa Amanda Akaliza yitwa Insight no it's not yet out iri out mu festivals amwe ariko ntirasohoka muri public isanzwe ya uzotubwira ni yasohoka basitwira kama tura mu Burundi wacu abandi don't care kubarira tuzera bakura ari mu Burundi wacu tuzera usiko ari filme ko ari nziza ko ari filme nziza cyane yabibishaho bizabipfuye ni filme nziza ari agasene nashaka ko mama abona ariko ala base ni nziza filme azokabona nta kundi ntashobora jamais de Paris monter curiosité reka tubashimira cyane bakunzi bacu nukuri muratese ko mwadukurikiye mwaturavye mumahejije kutugabira isaha yanyu ebana bizu ciao naho mu kindi kiganiro abagenzi ba Sengazi bari Canada muzosura kumubona yaje mu mone live bye bye na muntu nzotwarira ibintu muhira wapi kubigaruka nino bari hangana abivuzakirikana ntabe azobazanira murakoze bye cyane Siren Vibes TV